Haleluya. Murakoze baririmbyi. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Numva ntewe iteka kuri uno munsi guhagarara imbere yanyu. Ndashimiye uburongozi bwanyizigiye ko nshobora guhagarara hano. Haleluya. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Ndashimiye Imana ku majambo yampaye ko tuganira ko ndizera ko iza kudufasha gutahura icyo yanshize ku mutima kuri uno munsi. Imana ishimwe. Ijambo ni nka titre y'ubutumwa canke se ego ivuga ati bon hari inyungu mu guhishurirwa n'Uhoraho. Amen. Hari inyungu mu guhishurirwa n'Uhoraho. Imana ishimwe. Hariho inyungu nyinshi ziva mu guhishurirwa canke se mu kugururwa amaso na himba ni ntaya Pastor Angelique ukuntu yavuze ati yatahujwe gushasha. Imana yamwuguruye amaso ku bintu atahora abona. Imana ishimwe. Rero hariho inyungu ziri mu guhishurirwa n'Uhoraho. Haleluya. Hariho inyungu ziri mu kintu wewe ubwawe wibwiriwe n'Imana yawe. Amen. Kandi birimwo ubundi bushobozi budasanzwe bwo gukora. Amina. Turaza gufatira ku karoro ka Paulo. Byukuri bene data turi mu gihe hari inyigisho nyinshi. Cyo tuma nanje navuze ati Imana ishaka ko banyizigi uko umuntu arashobora kuja imbere y'abantu agatanga ibintu bikaroga canke J'aimerais bien yuko ngo un peu de levain fait lever toute la pâte. Umwambiro ngo naho wari muto urashobora gututumbisha umukate wose nuko bakivuga. Imana ishimwe. Donc inyigisho twumva ahantu henshi hatandukanye ku ma YouTube turumva inyigisho, ku ma radio turumva inyigisho. Hari ibintu byinshi twumva ahantu henshi. Urashobora kuba wicaranye n'umuntu akagira icyo akubwiye cy'ijambo ry'Imana, uburyo yatahuye ijambo ry'Imana, uburyo yatahuye ikintu kanaka, uburyo Imana yamubwiye ikintu kanaka. Imana ishimwe. Rero muri ico gihe aho umuntu yumva ibintu byinshi bitandukanye, ikintu kimwe kizotuma utayoba nico nawe wivuganiye n'Imana. Amen. Ni ihishurirwa mpemu yera yazanye mu mutima wawe ugatahura ibintu mu buryo mpemu yera guhaye kubitahura. Amen. Aho ni umenya ati nja muri rino shengero numviriza uno. Haleluya. Ukumva ko hari uwo mpemu yera kubujije kumviriza n'uwo guhaye kumviriza. Ukumva ko mu nyigisho kanaka hari ivyo ukwiye kugumana n'ibindi ukwiye gushira iruhande mu kanya gato, mu kanya ataragutahuza. Amen. Amen. Reka dusome mu Bigalatiya. Abigalatiya 1 umurongo wa 11 kumanuka. Ku vy'ubutumwa navuze ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi bo mu bo twarukanye kuja imbere mu idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe n'abasogokuruza. Ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama, ikampamagara ku bw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanje umwana wayo, ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso, kandi sinaduze i Yerusalemu kuba ntanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya, kandi hanyuma nsubira i Damasiko.
maze imyaka 3 ishize nduga i Yerusalemu kwibonanira na Kefa, mara iwe iminsi 15. Ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Kuvyo mbandikiye ndi imbere y'Imana simbesha. Maze nja mu ntara z'Isiriya n'Ikirikiya. Abo mu mashengero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bwankubite ijisho, ariko bumva gusa abamvuga batumwe yahora aduhiga mbere, ubasigaye yamamaza ivyizegwa yatikiza kera. Nuko bahimbaza Imana ku bwanje. Amen. Amen. Imana ishimwe ku bantu bashoboye gusoma neza hamwe na pastor batahuye by'ukuri inkuru ya Paulo ukuntu yahamagawe. Imana ihabwa icubahiro. Ariko ikintu ushaka ko dushigikirako ni ngo ku vy'ubutumwa vyiza navuze ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe. Ndasubiramo ni ku by'ubutumwa navuze ndamesha bene data yuko atari ubw'abantu kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko Yesu Kristo yabumpishuriye. Imana ihabwa icubahiro. Donc hariho ubutumwa ubwigwa n'abantu. Haleluya. Haleluya. Ngo si ubw'abantu, si ubwo nakiriye, si ubwo nigishijwe. Imana ishimwe. Kwigishwa ni vyiza. Haleluya. Kwakira ubutumwa buvuye ku bandi ni vyiza cyane. Imana ishimwe. Ariko nashaka kubereka yuko Paulo hari ikintu atari gupfa yaramenye, yaratahuye. Ntiyari gupfa yaratahuye umuhamagaro wiwe iyo aguma mu buryo ba Petero bariko barigisha, canke iyo aguma mwiyerekwa rya ba Petero. Hari ikintu atari gupfa yaratahuye ko yahamagariwe abanyamahanga. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nivuga ko Paulo Yesu yaramwihishuriye acamuha ikintu cy'umwihariko ciwe. Haleluya. Haleluya. Mwe muyaraza kumufasha ndazi ko turaza gutahura. Imana ishimwe. Paulo yakijijwe haheze igihe hari ubutumwa ariko baravugwa kandi bwabwirwa cyane cyane abanyisirayeli, bwabwirwa cyane cyane abo bitwa ko ari ihanga ry'Imana. Hari haheze igihe bariko barigishwa. Imana ishimwe. Ariko igihe gikwiriye Imana Yesu agendera Paulo. Haleluya. Agendera Paulo ashikira ahantu hari inyigisho, ashikira mu kirere hari biriko biravugwa, ashikira mu kirere hari iyerekwa kanaka bari barimwo. Amen. Iryo senga hari iyerekwa bari barimwo, hari abo bifokaliza ko mu kuvuga ubutumwa. Imana ishimwe. Hari ico bari barimwo. Amen. Ariko Paulo igituma yaguma ashimangira ati ubutumwa nahawe si ubw'abantu, si ubwo nakwiye ku muntu, si ubwo nigishijwe, ariko ni Kristo yaje arabumpishurira. Ni kubera yarazi neza ko yarakeneye kugwanira ico yaganiriye n'umwami. Haleluya. Yarakeneye guhagararira yemye ico yavuganye n'umwami. Haleluya. Haleluya. Bene data, iruhande y'ukwigishwa, iruhande y'ukwakira hariho ukwerekwa, hariho la revelation, hariho guhishurirwa n'umwami wawe. Haleluya. Hariho guhishurirwa n'umwami Yesu. Iruhande y'ukwakira inyigisho, iruhande hari igihe abantu by'ukuri dusanga twarahezeyo, twama twiteze yuko ari uwundi aza kutwigisha n'uwundi, ariko ni vyiza ko wicara ukabwira Mana mbejeho umbwira iki. N'umunsi ndi mwihishurirwa rya Petero, ejo ndi mu rya Paulo, nanje umbwira iki ga data mwiza. Mbega nanje ushaka gutumbereza ubuzima bwanje gute ko Paulo wamugendeye ukamuhishurira Kristo nosema yeretse Yesu yaramwiyeretse, ariko acamwereka n'ahantu akwiye gushira inguvu hanze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bene data ndagufitiye message ati abantu batagira ihishurirwa bazozimira muri kino gihe.
Haleluya. Abantu batagira ishurirwa, abantu batagira la revelation, batagira umutima unyota wo guhishurira n'uhoraho, nukuri bazozimira. N'umunsi buse azoza kwigisha iki, ejo nze ndakwigisha iki, ucuja hagati. Urumva uri mwishurirwa ry'ujya n'ujya. Ntajya wawe ufise, ruvuga ko uzozimira, uzozazanirwa. Kandi igihe cyose ishurirwa ritaracika igiwawe, ntavyo ushobora kugenderamo. Ndamaze kubona ko igihe cyose ukivuga ngo pastor yaratubwiye, ivyo bintu birakunanira gukora. Ariko igihe cyose umva ko ari umwami Yesu yakugendeye, akakuganiriza, akagushiramo ikintu kanaka, ofete wumva menga ari inkomezi ziguteruye muri ivyo bintu. Igihe cyose ari abarongozi gusa batubwira ngo kwezwa nukuri bizokunanira, ariko iyo ari mpwemu yera yakuguruye amaso, ubuzima bw'icyaha ukuntu bwonona impwemu zacu, ukuntu bwonona amasezerano, ukuntu buzana confusion mu buzima, atari mpwemu yakuguruye amaso ntavyo izogenderamo. Imana ishimwe. Rero Paulo yarangyoheye vraiment, yarangyoheye ukuntu akijijwe menga menya Imana inyuma y'abandi, ariko aramenye neza icyo yahamagariwe, aramenye neza ko ari ubutumwa hawe, aramenye neza yuko ba Petero barafite ibyo bahawe, kandi ntaravye neza barampinduza icyo umwami ariko arambwira. Turi kumwe? Imana ishimwe. Turi kumwe. Ba Petero bari abantu b'Imana, kandi icyo barimwo cyari ico, ariko icyo barimwo si cyo Paulo yari yahawe. Bene data, ndakubwira ko iyo Imana itwihishure cyangwa iyo uba mwihishurirwa, iki Imana imbwira si cyo ikubwira, si cyo ikubwira. Turi kumwe? Narasenze kugira ntibizane kuzazanirwa, kuzazanirwa bizana. Imana ishimwe. Icyo jewe uhoraho aza kumbwira si cyo nawe iza kukubwira. Nico gituma umwe ashobora kumubwira ati va mwishengero uje muri bambabarire pastor nagukoresheje cyane. Pastor Angelique akabwira ati jya muri Emmaus, Emmaus nawe akabwira ati jya muri Bomberge. Kubera umwami agiye kubona neza ko iyerekwa rya Bomberge rijanye gose na wewe niyo uri kuraje. Haleluya. Haleluya. Bene data, turiko turumvikana, Imana ihabwe icubahiro. Rero Paulo ashira amanga, amenya neza ico yahamagara, amenya neza ko naravye neza ndatakaza ico umwami yampaye. Uravye neza uri kurasoma n'igice gikurikira, wogira ngo yarasama nyama uburyo yavuga, ariko yarasa ubwoba akahava atakaza ico umwami ariko aramurongoramo. Turaza kubisoma. Rero uguhishurwa cyangwa kugendererwa n'uwa canke kuganira n'umwami, haleluya, kuguruka amaso bivuye ku mwami, kugururwa amaso n'umwami birazana particularité, birazana ikintu ciwawe, ikintu c'umwihariko. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Kirazana ikintu c'umwihariko. Amen. Kandi ugasanga icyo kintu nicyo gikomeje ubuzima bwawe bw'imhemu, nicyo gituma wamusenga, nicyo gituma wisonzesha, nicyo gituma ukorana n'abandi. Haleluya. Ariko ugasanga niyo uwundi ambwiye ikintu gituma ukorana n'abandi sindagitahuye neza, ndacyumvise kandi ndashima Imana kubwiwe, ariko nacyo ntawe kubera ibyishimo siona ntawe ntibyinjiye muri jewe, biba birumvikana bene data, birumvikana. Haleluya. Niyo umuntu akwigishije igihe cyose umuntu yigishije, ndasaba Imana nanjye kino kintu kimbishurire bikika ubuzima bwanjye, kuko ndashaka gutakaza inyigisho nziza, kuko zitakitse b'integerezo ibwina bitakitse yishurirwa ibwina mu mutima wanjye. Haleluya. 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 Tunyotegwe rwose guhishurirwa n'Imana, tunyotegwe rwose kumva umutima w'Imana, kumva icyo Imana ikiravuga, mbega icyo Imana ikivuga, mbega Imana izakurongora ubuzima bwanje gute. Imana nifise ubuzima bwawe mu ntoki, urakeneye kumenya aho ikurongore, ikigutwaramo, aho umugisha wawe uri. Imana ihabwe icubahiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ku kintu cya mbere numva no twavugana ko ni ukwihishurwa rizana umwihariko, rizana ikintu cy'umwihariko kuri wewe. Haleluya. Rizana umwihariko. Amen. Amen. Amina. Rirazana ikintu wubakira ko wahawe n'umwami, kidasenyuka n'ijambo ry'umuntu, kidasenyuka n'ikindi umuntu avuze.
amen. Reka dusome ikindi ndashaka kutuganirako ni ihishurirwa. Nababwiye yuko riradukuraho kuzazanirwa. Amina. Ihishurirwa riradukuraho ukuzazanirwa. Amen. Nababwiye turi mu gihe twumva inyigisho nyinshi zitandukanye. Mwene data urakeneye kuba mu ijambo. Urakeneye kuba mu ijambo. Uhoraho akaguhishurira. Urakeneye kuba mu masengesho ugasaba Imana, Mana mpa umutima wo guhishurirwa. Nsigurira mwami. Bajya bavuze kujya, bajya nabo bavuze kujya. Ndashaka umbwire mwami, mbe fata inzira yiye. N'ahandi tuzozimira. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Amen. Reka dusome mu Galatiya 2. Mu Galatiya 2 umurongo wa 6. Ariko abashima ko ari bakuru uko bari bameze ubwa mbere simbibabaye. Ku bwanje byose ni bimwe. Imana ntirobanura abantu ku cubahiro, abo bashimwa ntaco banyongerereje. Amen. Imana ishimwe. Ibintu ndiko ndavuga ntibizozana umuntu mu kuja mu bugomozi, mu kugumuka ku barongozi, nta mugisha birimwo. Ntibize bizane ko ndazi ko navyone birahari. Ntibize bizane umuntu mu bwibone, ariko bikuzane muri assurance, mu cemezi. Amen. Hamwe ivyo urimwo ubihagararamwo wemye. Amen. Nababwiye yuko Paulo uburyo ariko aravuga wamenga ashaka gushimangira ico yahawe. Suko yaragaye ba Petero na ba Yohana na Yakobo yarabubashe, ariko yavuze ati ntaco bagize banyongerereza, bankurirako canke banyongerereza kuco nahawe. Amen. Musi ni hacavuga ati ahubwo barageze abantu batahure yuko Imana yahamagaye Petero mu Banyisirayeli ariyo nanje yampamagaye mu banyamahanga. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ngo ariko bashimwa ko ari bakuru uko bameze bari bameze ubwa mbere simbibabaye. Ku bwanje byose ni bimwe. Imana ntirobanura abantu ku cubahiro, abo bashimwa ntaco banyongerereje, ariko babonye yuko najejwe ubutumwa kwigisha abatakebwe nkuko Petero yajejwe ubwo kwigisha abakebwe. Haleluya, haleluya. Ni kuvuga yuko ngereranije, ndagerageza kugereranya burya urabura ama exemple vraiment yo gukoresha. Ugereranije na kino gihe bene data abantu bafata abakozi b'Imana nk'ibi idol bavuga gute, ibigirwamana. Umukozi w'Imana akubwiye muryamane ubwira ubuhoke barabikora. Abantu babikora. Akubwiye ati tanga amafaranga ubwira ubuhoke urabikora. Ariko Paulo yavuze ati ndabemera, ndabubaha, nakijijwe inyuma yabo, wanashaka narabahamye, ariko kuco umwami yambwiye ntaco bagize bampindurira. Haleluya. Bene data Petero, Yohana na Yakobo bari bateye ubwoba. Usomye ijambo ry'Imana ukaraba ukuntu yasiga ahantu ati haguruka. Ntazo masengesho maremare ukuntu bashika ahantu igisagara kikajugumira. Haleluya. Ibisagara bikajugumira. Ivyo byose Paulo yarabizi, yarabibonye kuko yari mu bahami isengero. Imana ishimwe. Ni kuvuga ko byari bikomangoma. Kino gihe sinzi abono gerageza kugereranya nawe. Imana ishimwe. Ariko akana gato nka Paulo gahejeje guhabwa ihishurirwa karahagarara kemye ati Petero, Yohana, Yakobo ntaco mugira mu nkorerako kuco umwami yanganirije. Imana ishimwe. Ngo kuko Imana ntirobanura ku cubahiro. Iyagutoye ngo umuririmbyi niyo yantoye ngo mbe umuvuga butumwa. Iyagutoye ngo umusenzi niyo yantoye ngo mbe umuririmbyi. Bene data kuganira n'Imana, guhishurwa n'Imana birazana assurance, birazana icyemezo. Haleluya, haleluya. Kuganira ubwawe n'Uhoraho, guhishurwa ubwawe n'Uhoraho birazana icyemezo mu mutima. Ntugende unyiganyiga ejo utembere hariya, hirya uguye hariya, inyigisho zimwe zigusubije inyuma, izindi zigutejeje inyuma. No,
wumva menga hari ibintu badashobora kugukorerako. Haleluya, haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Rero bene data, vy'ukuri wubaha abakozi b'Imana, ariko wubahe ico waganiriye n'Uhoraho. Wubahe ico waganiriye n'Uhoraho. Wubahe ya mata yagukujije, bwa buzima bwagukujije, bwa buzima bwagukujije mu Mana. Papa sinzi inyigisho naguyeko, sinkunda cyane kumviriza inyigisho z'umuntu ntazi, ariko umuntu nzi kuri televiziyo nakunda umunyamerika ndibaza. Hari inyigisho rero nako ndumviriza nziza vraiment nziza yako yigisha ku gusenga, amasengesho asambura bimwe bimwe yubaka ibindi. Ariko arigisha numva ndavyemeje mu mutima, numva ndavyemeje, ariko aragera ahantu numva menga agomba nkorere ku kintu cubatse ubuzima bwanje bw'imwemu, ku kintu cankujije mu Mana, ku kintu gitumye n'umunsi nkihagararaye. Kandi vy'ukuri izo nyigisho nizo, ariko ntizari ziwanje, ntizari ziwanje. Hariho iyo mbandanya kuzumviriza, deja igihe ndiko ndazumviriza narumvise ko hari ikintu gihejeje gutakara gito, ariko ndavuga mu izina rya Yesu Kristo, umukozi w'Imana ndamwubaha kandi akoreshwa ibikomeye, abwira abantu ubutumwa bagakizwa ku bwinshi, akoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso. Ariko iki kintu jewe siko nubakanye na mpwemu yera. Haleluya, bene data, hariho assurance iva ku kintu wewe uzinanyemwo n'Imana yawe, ikintu wewe ubwawe wahawe n'Uhoraho. Haleluya, icyo kintu nico kigukomeza, nico kigukuza, wumva uri mu nzira iyo uri muri ivyo bintu. Haleluya. Rero iyo utari umuntu vy'ukuri acumiyeko akakibera amaso uku kwa Paulo, uratakaza intumbero y'ubuzima, uratakaza intumbero y'umuhamagaro, uratakaza intumbero, ukisanga kumbure ntibigikunda ko usoma n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Hari ubutumwa wumvise kanaka busambura gusoma ijambo, hari ubutumwa wumvise busambura gushima Imana, ukabwakira. Uzoraba umwambiro muto uratutumbisha umukate wose, uzokwisanga ntibigikunda. Kubera iki? Hari umuntu wemeye arakwigisha kandi uravyakira, nta nuko anabisambura, uciye wisanga watakaje bwa buzima bwawe n'Imana. Haleluya. Duha agaciro icyo tuganira n'Imana, duha agaciro rijya hishurirwa, riri bwina mu mutima wawe. Haleluya. Ndashobora kuba ndiko ndigisha kuno ukumva ari hishurirwa uronse mu mutima wawe, riha agaciro. Haleluya. Umuntu arashobora kuba ariko arigisha ukumva ari hishurirwa rirengeye ivyo ariko aravuga, rirengeye ivyo uri kurakira cyangwa ivyo uri kurigishwa, ukumva menga ari ikintu utahujwe. Kandi icyo kintu iyo gitahujwe wumva menga urugurutsa amaso, Bene data, guhishurirwa n'Imana nivyo bituma duharira, nivyo bituma dukunda bene data. Ugasanga vyaranse, ariko Uhoraho akuguruye amaso, wisanzura uko urakunda. Kandi warigishijwe vyaranse, ariko uwo munsi bariko warigisha ukumva menga nihishurirwa rije mu mutima wawe. Bene data, dukunde guhishurirwa n'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Dusenge dusabe mu mutima wihishurirwa. Mana, makumenya, makumva, magutahura. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro, iduhora hafi cyane. Mpamvu yera turi hafi cyane vraiment. Aturi hafi cyane. Kuko yaba turi hafi n'ukuri twozimiye ku bwinshi. Twozimiye. Uraje abantu bariko barazimira kubera inyigisho, twozimiye ku bwinshi. Ariko Imana ihabwa icubahiro ku bwa mpwemu yera. Nico gituma mpwemu yera atahawe abari imbere, yahawe twese, kugira ngo ni uri imbere yazimira wowe uzuga umuhagaraye. Haleluya. Ngo muri iki gihe cyanyuma hazoza abitira Yesu bavugishwe, bagira iki? Ngo bazimize benshi, bishobotse banazimize n'abahamagawe n'abatoranijwe. Murashobora kwibaza. Donc umuntu ahanze amaso abari imbere gusa aragowe. Mwene data, humuka,
jya mu ijambo, jya mu cyumba cyawe ubwire Imana, Mana erega nzozimira niyo utanyiyereka, nzozimira niyo utanyishura ku bwanje. Mbega Titina niyo yazimira nanjye nzoca njyana nawe. Oya Mwami, ndashaka kukumenya ku giti canje. Haleluya, Imana ishimwe. Rero Pawulo yatubereye icyitegererezo cyiza c'umuntu ahawe ihishurirwa ari uruyoya, ari muto cyane, ariko akarigwanirira, akarihagararira. Haleluya, haleluya. Imana ntitoranya ku butoni, irashobora kukuganiriza. Amen. Yesu niwe yavuze ati ngo ndagushimiye Mana ko bino bintu wabihishije. Matthieu 16:17. Oya no, Matthieu 11:25. Munyemere tuhasome wumve yuko hari ibintu bihishije abanyabwenge, hari ibintu bihishijwe abo wowe wemera, ariko bigahishurirwa wewe uruyoya. Haleluya. Urashobora kuba uri ngaha wikengera ukavuga ati jewe nahishurirwa. Ego uhishurirwa rwose, ego Imana yokuganiriza rwose. Haleluya, haleluya. Kuko Imana yacu ntitoranya ku butoni, ntitoranya ku cubahiro. Amina. Matayo 11:25 haravuga ngo muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza Data Mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Amen, amen. Imana ihabwe icubahiro. Nije mureko ndarimeditako ukuntu ico giro hari abanyabwenge. Yesu yeka aravuga hari abafarisayo, abantu bamaze igihe biga ivy'ivyagezwe. Abantu bari bibaza yuko Mesiya ashitse aribo ba mbere bazomumenya. Bari bize, bigishijwe, bamaze imyaka bacishwa bugufi bumviriza, ariko igihe Yesu yaza ntibamumenye. Ariko za nzoya, babandi barabarovyi, babandi barabatoza kori, babandi batari bababaye ivy'Imana, nibo batanguye kumumenya. Haleluya. Murumva ukuntu Imana iteye ubwoba. Haleluya. Rero ntiwikengere, ntuzuvuga ati ngo bijyana ivyabarya. Sinzi umuntu abaje ati uravuga mu ndimi. Oya, ntamubatizo nakora. N'umuntu akunda gusenga cyane, atambwira ngo ngirega ngo si vya bose bijya, ngo si vya bose, ngo ni vy'abantu nyene. Nkabona ko biri kure yiwe cyane. Rero hari igihe abantu bafise abantu bakonsidera. Paulo hamwe twasoma ati abo bari bemewe, yavuze ngo les plus considérés. Abantu dukonsidera cyangwa dushira imbere ukamenga ibintu byose byiza byo bajako. Mwene data waratoranijwe. Urashobora kuba uruyoya ariko ugahishurirwa. Urashobora kuba uruyoya ukabwirwa amabanga, uri sage, uri intelligent, uwundi wo kwibaza atabihabwa. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Birakunda kuhora kuganiriza, birakunda kuguruka amaso ugahishurirwa, ukamenya ivyo ukwiye gukurikira. Kumbure uri muri confusion ku kintu kana kuri mu kuzazanirwa. Biva mu mutima wawe, biva mu mutima. Hari uguhishurirwa. Paulo yavuze ngo igihe Imana yashatse yahishuriye umutima wanje. Yesu, imitima yacu irashobora guhishurirwa, umuntu ntabe mu kuzazanirwa. Ukaba ufite ibintu bike mugabihishuye, hamwe haje n'ikinuze n'igihuhusi mu ishengero, wowe ukaguma uhagaraye, kubera ntuhagaraye kwishyurirwa ry'abandi, ariko ihishurirwa ryabo rishobora kuba ryacitse na gwawe. Amen, haleluya. Imana ishimwe. Hari umuntu ariko aranyumva basi numva ko hari na babiri bavyumvise. Haleluya, haleluya. Ntube mu bazozimira bene data, ntube mu bazozimira, ntube mu banyiganyizwa, ube mu bahagaraye, ube mu bama bahagaraye, kuko bafise ico baganiriye n'Uhoraho. Haleluya. Urumuhigwe iyo uhishurirwa, urumuhigwe ifise umutima uhishurirwa. Yesu yabwiye Petero ngo urumuhigwe Petero. Igihe Petero yaravuze ati Yesu yaravuze ati abantu bavuga ngo ndinde, abantu bavuga ngo ndinde. Ntuza Petero bamwe bavuga yuko uri Eliya, bandi bavuga ko uri umuvugishwa, bandi bavuga kuri Yohana, kuri Yeremiya. Ni kuvuga yuko hariho igicu
cy'ukuzazanirwa kidasanzwe icyo gihe, kuko kuba umukozi w'Imana nabyo byari byiza kuri Yesu, kuba umuvugishwa nabyo byari byiza. Rero abantu bari mu kuzazanirwa benshi ntibari bazi ikintu na kimwe, bavuga ati kizima tugaburira, kizima dukiza ari Mesiya cyangwa ari Yeremiya, byose ni kimwe kuri jewe. Ariko Petero Yesu acamubaza, none mweho muvuga ko ndinde? Ntuzi acaramwishyura Petero ati, uri Kristo, uri Kristo. Haleluya, uri Kristo. Nababwiye yuko Petero ntiyari yarigishijwe, nukuri nabaza ko ibintu by'Imana atacyo yari abizi ko vraiment. Ntiwavuga ngo yarabonye ikimenyetso cyatumye amenya ko ari Kristo, ntacyari gihari, ahubwo hariho ishurirwa. Yesu yacambwa ati, uri umuhigwe Petero mwana wa Yona, uri umuhigwe, kuko ibyo atari uw'inyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ni Data wo mw'ijuru. Haleluya, haleluya. Bene data, mu gicu cya confusion, mu gicu cyo kuzazanirwa, abantu benshi bazazaniwe ku bintu, uguhishurirwa kuza gutabara. Haleluya. Uguhishurirwa n'umwami, kuronka umutima urondera mwami, mishurira njehe nkora iki, mbe mu bikorwa ibi, ngira iki, ibyo bizogutabara mwene data. Haleluya, haleluya. Ndahejeje, twugara amaso. Haleluya, ugara amaso usenga. Nukuri ndagusabye iki kintu gishire ku mutima, by'ukuri usaba Imana, mana muri iki gihe hahaguruka abantu bateye ubwoba, ibikomangoma, abantu bazura bapfuye, abantu bateye ubwoba. Uzumpe kumenya uriwe n'utariwe, uzumpe kumenya ishurirwa riva kuri wewe nitava kuri wewe, uzumpe kumenya icyo ngombako. Haleluya. Kandi aguha akanya gato wisengere. Data, turagushimiye. Merci Jésus. Urakoze ku bw'ino jambo ryawe mwami w'abami. Urakoze wowe wagendeye Pawulo ukamwishurira mu gihe nk'iki mwami cyari kigoye, mu gihe nk'iki mwami w'abami, aho yatoteza ishengero, aho yica abakristo, aho yarasi ishaka ryinshi ryo gukora ikibi, ariko ukamwihishurira mwami, ugahindura intumbero y'ubuzima bwiwe mu kanya isase, ukamuganiriza mwami. Sharabakondarazia. Mbe niki cyotuma data natwe utatubwira, niki cyotuma natwe utaduhishurira mwami? Reka uguhishurirwa kwa ndasenga mwami, saba umutima wo guhishurirwa ku muntu wese ari hano, umutima wo guhishurirwa data. Rebo koshanda raba rokerebo shanda, mubazimira abamawusi ntibarimwo mu izina rya Yesu Kristo, mubaba konfu abamawusi ntibarimwo mu izina rya Yesu Kristo. Wumvise rino jambo ntarimwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga data, imitima yacu ibe sensible mwami ku ijwi ryawe, imitima yacu, umutima w'umuntu wese ari hano mwami, wumve vuba ijwi ryawe, wumve vuba icyo umurongoramwo, wumve vuba direction zawe, wumve vuba icyo umubuza, aho umubuza kuja. Haleluya. Data, uzobuza kuja mu cumba c'amasengesho kanaka aza kumvire data mwiza, uzobuza kuja ahantu kanaka aza kumvire mwami w'abami. Rebo shende rebo koraya rababa bashekerebo. Ndasenga data mwiza, ijambo ryavuga mwami w'abami, rebo kore rebo shande rebo saya, yatahishurirwa abantu bagenda uko bishaki, abantu baraperisa, abantu barahona, abantu barazimira. Ndasenga data mwiza ngo uduhe umutima uhishurirwa, uduhe umutima mwami wo kumenya. Robakaya, turamenya, turahishurirwa mu ndoto, turagendererwa, turahishurirwa. Rebo kaya manderebo. Sharababa, imitima yacu ishishurirwa biri hafi cyane. Mokoro banderezia. Rebaba bashende, imitima yacu iramenya umutima wawe mwami. Rebo kaya manda, ibibanza byose utadushakamwo turabivamwo kubwishurirwa. Mama sherebo. Sharabanda, umwijima wose mwami, umwijima wose mu buzima bwacu urahunga kubwishurirwa mwami.
uza ugatereka imitima yacu reba basaya. Oh, ndagushimiye mwami, ndagushimiye ko ibyo wahishije abanyabwenge mwami w'abami wabishuriye inzoya. Ndagushimiye ko turi inzoya, ariko natwe mwami uratwereka ibyishije, uratwereka amabanga. Yesu urabakayamanda, urubaka ubuzima bwacu bw'igikristo rebo kayamanda rebo. Oh, natwe uraduhishurira mwami. Ndabigushimiye Yesu. Haleluya, haleluya rebo korabanda. Oh, ndabigushimiye data rabakosanda. Reka ukore ku muntu wese hano hantu papa, reka ukore ku mutima wese data, reka ukore ku mutima wese data, uzana ubuzima bwo guhishurirwa. Iyo basoma ijambo data batahure makara y'abanda, batahure Yesu robo koria, bahishurirwe bakayamanda. Oh, babone ibirengeye gose, babone binini gose manderebo kayamanda. Nibabone imigani, nibabone ibintu bitatahuritse, ariko batahure mwami w'abami manderebo kaya. Oh, sharabandere kozia. Ubuntu bwawe data, ubuntu bwawe. Reka mwami mwizere kuri ubuntu budasanzwe bwo guhishurwa. Reka ubuntu budasanzwe bwo guhishurirwa mwami. Reka ubuntu budasanzwe bwo gutahura umutima wawe. Reka ubuntu budasanzwe bwo kumenya umutima wawe mwami. Reka ubuntu budasanzwe mwami manderebo shaya bwo gusenga, bwo kuguha umwanya. Reka ubuntu budasanzwe mwami rebo kayandiribo sharaba kondere koria. Oh, haleluya ribo bobo shenderebo saya. Ubuntu budasanzwe mwami mu mitima yacu reba baba kanderebo. Ndavuga ndasambura mu izina rya Yesu Kristo icyo satani cyose yateye mwami w'abami muri twebwe kiraranduka. Inyigisho zose zitava kuri wowe ziraranduka, ziratuvamo mu izina rya Yesu Kristo. Inyigisho zose zadusubije inyuma, inyigisho zose zadutwaye mu kuyoba ziraranduka mu izina rya Yesu Kristo rebo korabanda. Ndavuga ko twubaka gushasha mwami, ubaka gushasha mwami muri twebwe, byiza bigumeho bibi biveho mu izina rya Yesu Kristo manderebo. Oh, sharabanda tubishengero koko mwami, tugendera mu guhishurirwa, tugendera mu kumenya umutima wawe, tugendera mu kumenya ibyo ushaka, tugendera mu kumenya ibyo ushaka mwami w'abami. Nuhabwe icubahiro, nuhabwe icubahiro, nuhabwe icubahiro. Oh, nuhabwe icubahiro mwami w'abami. Urakoze Yesu, oh, rabaka, urakoze mwami w'abami. Urumwizigigwa papa, urumwizigigwa mwami, urumwizigigwa papa kumema usi wese data mwiza hari n'abaruguru bose mwami w'abami. Ubarinde mwami w'abami umwambiro w'abafarisayo, ubarinde ikintu cyose coza kubavangira mwami w'abami. Ubuntu bwawe bukomeze kuba ku muntu wese ari hano mu izina rya Yesu Kristo senga shima. Amen.